ni byinshi cyane mu byamuranze twamuvuga ko kubera ko usanga rimwe na rimwe tudashobora kubitradwiza byose biba biri nka resume yo ku buzima bwiwe tuba twakoze kugira ngo n'imiburiburi tugende dukapta bimwe mu byo abatwitaga imbere baba bakoze dushobore kubafatira ko nk'akarorero murumva nk'uyu mupapa ko ari umuntu w'umukozi cyane kuva muri za 80 na kangahe akora umuziki ntaracika intege arabandanya kandi pour votre information uyu mugabo n'uno munsi tuvugana aracyari umurongozi wa Groupe de Rwanda aracyari umurongozi wa Groupe de Rwanda murashobora kumukurikirana kuri Facebook yitwa Moen ahora postinga buri munsi ama verse ya Bibiliya bivanye n'ama inspiration ariko araronka n'umuntu ari active cyane mubona ko ari connected gose n'Imana amaze kuzunguruka isi mu mpande zitandukanye z'isi aho yakoze ibikorane henshi cyane hatandukanye harimo muri Afrika muri Nigeria muri Singapore hariya ni muri Aziya ya ruguru hari za Korea y'Epfo hariya yarakoreye ibikorane Republic Czech ni muri Buraya aho cyumva ko atandukanye mukurikirane kuri YouTube arahari ushaka ko indirimbo ziwe ziba zihari bimwe mu bitamenyekanye kuri we nuko nk'indirimbo God Will Make a Way yabaye imwe mu ndirimbo zatumye amenyekana cyane gose yavyazamuye izina ryiwe mu bijanye na music ikaba yanditse na muramu we umve neza bino bintu byabaye Moen yarafise muramu we cyangwa se belle sœur afatanije n'umugabo wiwe uyu belle sœur banditse iyi ndirimbo ya God Will Make a Way bayanditse mu gihe bari bavuye muri accident bari bavuye mu bitaro bari bagize accident mu muryango wose bari mu modoka ayo accident yatumye bapfisha umwana wabo w'imfura abandi bana nabo bakomeretse bikomeye cyane bavuye muri ivyo bitaro niho bafata ikaramu barandika baravuga ati Imana izo kizira uko bimeze kose izo bimana ihora twiyegereza God Will Make a Way uko niko iyi ndirimbo yanditse Moen amaze kubona iyi text ayikubita muri melody ayishira muri studio arayikora natwe mu Burundi turayakira turayitraduza mu Kirundi turayiririmba yewe ibintu birahinduka uko niko indirimbo yaje kuzamura izina rya Moen muca mumva ko ari nahe ikomeye cyane uno munsi Amateka ikiganiro Les Héros du Gosp twari twabazaniye umutama Moen n'umutama ari active gushika uno munsi aracakora namwe natwe nk'abantu bakira abajene abantu yego kenshi usanga rimwe na rimwe tutari abajene twese ariko ugasanga ntiturashika mu myaka yiwe nta myaka 70 dufise nta myaka nta na 50 yewe na 40 ni bake baza kumva kino kiganiro bayifise bisobanura ngo turacyafise igihe imbere yacu cyo gukora turacyafise igihe imbere yacu cyo kuzambura ibendera ryo guhimbaza Imana no gutazira Imana kandi ndabibutsa ko guhimbaza Imana no gutazira Imana ntabwo ari kujari imbere kuri podium no gufata microphone no ni ahubwo abongereza bavyise life style abazungu bavyita abafaransa bavyita style de vie ni uburyo bw'ibibereho ni uburyo umuntu abaho no musuvu kuva uvyutse mu gitondo tukabandanya uri kurachatinga n'abandi muri telefone yawe tukinjira no mu kazi kawe wabayeho gute wambaye ibiki wavuze ibiki waravye ibiki nibihe walikinze kuri Facebook nibihe washize kuri stati yawe ivyo vyose uburyo tubaho nivyo vyitwa guhimbaza no gutazira Imana kuko ivyo dukora mu buzima busanzwe nivyo bishobora gutuma izina ry'Imana yacu ritazigwa canke ritukwa rero ducunge cyane uburyo tubaho uko iminsi ari mibi cyane no munsi turangije ikiganiro cyacu Les Héros du Gosp hamwe n'Amateka ya Moen Imana ihezagira abantu bariko barayihesha icubahiro mu byo bariko barakora byose naho kuwa gatanuza mwari kumwe na MC Regis big up ciao